wa TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni mpole. Alhamdulillah. Sawa kabisa. Nashaka renda babaze nkuko ndiko ndaraba imyaka mufise cyangwa urugero murimo. Murashobora kuba mwaraciye mu bijanye n'ubukristo cyangwa mukaba mwavukiye mu Islam. Ngo duha makuru amwe muri ivyo. Bo mu bisanzwe makuru mu bijanye n'Ikristo ndayafite amakuru mu Islam kandi ndi nayo. Sawa kabisa. Biraboneka yuko mwaciye mu bukristo nkuko muvyivugiye. Shaka renda babaze amwe mu makuru yabwo ndibaza nta kibazo kabisa nta nico bitwaye. Nangone kabisa urabikaze. Sawa kabisa. Mbega ko hari ikintu tuzatwumva kubijanye n'ubukristo yuko hariho incungu yaje gucungura abantu ivyaha vyabo. Byo bari ivyo canke sivyo? Mu bisanzwe mu myimyere ya Gikristo barabyizera kandi baravyemera yuko hari icunga zo gucungura ivyaha vyabo. Ego sukuri kuzuye ahubwo ni kinyoma gikwije ibisabwa. Sawa kabisa. Birumvikana rero yuko ishobora kuba nimwe mu mpamvu vyatumye ubwo bukristo ubuheba ukibera umuislamu. None ndashaka rero umbwire iyo ncungu yoba yabonetse gute nkuko babivuga cyangwa ico kinyoma kigaragara muri vyo coba kigaragara gute? Bo akarero iyo cungu bavuga ni Yesu mwene Maria. Ikinyoma kigaragara gute? Tuje kwanza akarero ka mbere. Mu Burundi hari ikintu kitwa colonization cyangwa igikoroni. Bya bindi byazana amagi zana amasoro basokuru bawe n'ibibazo byinshi. Hacaboneka nicyo kitwa icungu ry'abarundi. Iyo cungu ry'abarundi twese turamuzi yari umutamerwa gwa gasore umuganwa Rudoviko wa gasore. Ubu rero no yacunguye abarundi amaze gucungura abarundi turonka icitwa mu gifaransa independence. Independence imaze kubonekana ya bindi byo guhotera abarundi kubita ibiboko kugiriki ufite inkoko atajya igi byaci bihagabisha birahera. Kombe niyo mpamvu no munsi mpuye nagakoko ndagasuma nkakajya nkayasuma nkayarya nakibaza alhamdulillah. N'amata yawe kinga yawe yoroye amatura yangwa neza atakibazo. Sawa kabisa. None uyu Yesu rero bariko baravuga mwene Maria yoba yacunguye abantu ivyaha rero gute mu mvugo yabo? Mu bisanzwe ugiye kukira imvugo ya Gikristo nabo ubwabo bamwe muri bafite amakinga muri ivyo ati gute nivyo shoboka ati bacungurwe ibyaha byabo mu gihe ugiye kuraba hashitse nk'umukiso akaja gusambanya akarero umukiso aje gusambanya umuntu agwaye sida cyangwa samara umuntu agwaye umugera wa sida si Yesu acagwara sida ubwo igwara ujya umuntu yasambanye. Sawa kabisa birumvikana bimwe rero mu bwo bororero umpaye kubijanye no kusambana no kwandura umugera wa sida ahubwo nanje hari ikintu kimwe nciye niyumvira mu mutwe no mu mutima ndaravye sanga uno munsi hariho ubusho mu gihugu ubu busho nubwo guhana inkozi zibibi cyangwa bwo guhana abanyavyaha none vyo babigenda gute ngo abakristo bahanwe no munsi na leta ziba zihari kandi baracunguye ivyaha? Erega burya na leta yari ihweje neza iraraba yavuga burya abadipa aba bari mu kinyoma uzokwiba ni mugasho nta muntu yaje gucungura abandi ivyaha. Birumvikana none ko hari gihe mpora numva mwe mu makuru y'abakristo nk'umupastor akavuga ngo mwihane ivyaha. None nibihe bihana nibihe yabacunguye Yesu? Umva muri uyo mwanya umva nabica bica amadidane kubera byabaye ibintu by'ikinyoma bazanye iremenanya. Sawa kabisa biraryoshe cyane. None hoba hariho bimwe mu mirongo iboneka muri Bibiliya niba wari waragiriwe amahirwe yo kuyisoma bigaragaza yuko ibintu byo gucungurwa atari byo canke Imana ivuga ati Yesu ntiyaje gucungura abantu yazanywe na mission runaka? Bo mu bisanzwe ugiye kuraba muri Bibiliya je ndumuvuga butumwa Bibiliya ndayisoma yani ibice 100%. Akawerero uvuga mu gitabo cya Zaburi 42:97 haravuga yuko nta muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we. Nta muntu numwe ashobora gucungura mugenzi we. Sawa kabisa. Iyo ni Bibiliya ikigabane cyo muri Zaburi 49 ku murongo w'indwi. Ubwo bariko barakurikirana Dawa TV Burundi ariko aratanga n'ibigabane muze murumviriza ko bariko barakurikirana Dawa TV Burundi muzoze murasoma iyi mirongo n'umuvuga butumwa kuko twagize amahirwe duhura n'umuvuga butumwa muzoze murasoma murabe ko ivyo yavuze ari ukuri. Sawa kabisa. None mission nyamukuru original special yazanye Yesu naho baragiriwe amahirwe kuyisoma ukayibwira abariko barakurikirana Dawa TV Burundi? Bo iyo mission nyamukuru yazanye Yesu bwiwe Yesu cyambere kimwe ntabwo yari nyamuragi yarazi kuvuga kuba Yesu atagwe yari nyamuragi atagwe yari kimeme ubwo yarabyivuga yararivumera muri Mariko 1:3-8 avuga ati tuje mu kindi gisagara naho nongere nigishe yuko kari ico cyagezene cyanzanye icya yazanye Yesu yari kwigisha abantu kugira bayoboke Imana barunye bwa bugingo budashira. Sawa
kabisa bakunzi ba Dawa TV Burundi tubandanya tubibutsa ariko aratanga imirongo icazanye Yesu ngaha kuri nosi Mariko 1 umurongo wa 38 icamuzanye gore mubandanye muza murakora subscribe sabone na comment na share kugira ngo ibiganiro muzuze murabikurikirana ku bwishi ndashaka rero mbaze gatoya gusa baza no kuri hoba hari uwundi murongo muri Bibiliya ugaragaza ibi bintu vy'icungurwa kweri ko atari byo bitandukanye n'imirongo ibiri mu misanzo akabare kandi kagira kabiri muri Bibiliya cyangwa iyindi nyandiko ugiye mu gitabo cya Ezekiel 18:20 Ezekiel haratweka yuko umwana nazozira ibigabitanyo vyase kandi nasi nazozira ibyaha byiki vyo mwana sawa kabisa bivuga ni Imana koko nibitarenganya nishobora gufata ngo ivyaha by'abakristo cyangwa by'abari mwese ngo ize kubiremeka Yesu suko bimeze yego nibyoshoboka nibyokunda kiretse nimba ko Imana yoba ijya rushwa hanyuma nikisubiza kwijambika ikavuga ibinyuranye n'ivyavuze sawa kabisa birumvikana none nk'ubu nimba koko nkuko ubivuze Imana itarenganye twebwe turiko turigishwa turumva yuko abanyavyaha bazoja he mu muriro sawa kabisa abanyavyaha bazoja mu muriro none nkuno munsi ko abakristo bacunguwe bivuze ngo no munsi nta mukristo agira iki agira ivyaha suko bimeze nuko birnye twisunze imvugo bakoresha sawa kabisa none nk'ubu unya bivuze ngo je ndiko ndumviriza inyishu uduhaye we waciye mu bukristo birumvikana yuko ivyaha byose nimba vyikoreye Yesu by'abakristo bariko barakora mwisi byumvikana yuko Yesu mu gishingo cy'abakristo Yesu yoja mu muriro abakristo nabo bagaca baja hehe mw'ijuru niko biri umva suko biri ko twisunze isiguro iyo siguro twisunze isiguro yabo y'icungu yoba guco ariko twisunze inyandiko n'ubwenge dufite siko biri sawa kabisa bantu muri ko murakurikirana Dawa TV Burundi muravyumva aratusobanuriye neza nimba koko Imana itajya ruswa cyangwa itarenganya birumvikana yuko abanyavyaha bazoja mu muriro nimba vyo abishika Imana ikarenganya biravuze ngo abakristo bose bazoja mu ijuru Yesu acaja hehe mu mirongo wari waduhaye ivuga yuko umwana atazozira ibigabitanyo vyase vyoshika gute ngo noneho umwana rero noneho ngo avukane cya kinyanduruko je ngaho rero bica bicanga ati gute akaho rero umwana yovukana cya kinyanduruko ngo cabavyiye cya nyina nase muri Bibiliya Ezekiel 18:20 havuga ko umwana azozira ibigabitanyo vyase kandi nase nazozira ibigabitanyo vyo mwana nkaca nibaza nkaje mu Islam cyangwa nk'umusomyi wa Bibiliya n'ibindi bitabo bya Kisilamu umwana yovukana cya kinyanduruko gute mugiye munda kwa nyina nabo sambanye buriyo anakabare kariyo nta n'ibigurube biriyo nta n'ibyana biriyo munda ya nyina icyo cyasha kivukana gute biratahuritse kabisa uri kuraraba Imana itarenganya umuntu ashobora gucumura hama ngo umwana ari munda ngo azobizire birumvikana birakwiye hama rero no harayandi makuru nagiriwe amahirwe guza ndumviriza ndatohoza ijya nino mu bukristo nasanze bavuga ngo noneho ngo Yesu barari ngo bajya umubiri wiwe ngo amaraso yiwe barayanwa ivyo hari cyo ubizi ko mu bisanzwe ugiye kumva cyangwa ukuntu nawe wabyumvishe nuko nanje navyumvishe akarero abakisabwa ko bariye umubiri wa Yesu bakanwa n'amaraso yande ya Yesu cyumvira ngawe nk'umuvyeyi vrema kuko igise kirababaza yumve nka Maria aciye aseruka akaronga inkuru canga ya makuru yuko hari abantu bariye umubiri w'umwana wiwe bagatoka kandi bakamunwa n'amaraso umva shatogira kabonge nk'umuvyeyi kweri yagize cyagise cy'umuvyeyi yewe biratahuritse cyane kabisa biratahuritse noneho rero Imana yaratanze Yesu kugira ngo aze kwigisha abantu nkuko wabitubwiye kare ariko rero hari wundi murongo kubijanye no gutangwa Imana imurungika Yesu hari wundi murongo wobuzi muri Bibiliya ugira icyo uvuze canke wohirira kw'ivyo Imana irungika Yesu ni rya jambo dusanga muri Yohana 17:3 habati na ubundi bwo bugingo budashira ko bakumenye Imana imwe y'ukuri no watumye Yesu Kristo iki munazo kiyobokana nkeka azo ngo bugingo budashira canke icungu rikwije ibisabwa nikubuka Imana imwe rudende ukebeza ko na Yesu ari no mwayoraho iyatumye no witeka kubiremwa muntu ngakwisi sawa kabisa biratahuritse rero byumvikana yuko ivyo vyindi vyo gucungurwa niki ibyo nububeshi kabisa nkuko waduhaye ibigabane vyinshi n'imirongo myinshi muri Bibiliya gore biratahuritse inshallah alhamdulillah kabisa abariko barakurikirana Dawa TV Burundi ibiganiro ni vyiza cyane mubandanye mukora subscribe sabone share na comment inshallah kugira ngo ibiganiro vyacu bizoze birabashikira wabillahi tawfik salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana